Inshuti namwe bakunzi b'ikinyamakuru cyacu cyanyu Sanamu Media mudukurikira muciye ku mbuga zacu za Facebook, Instagram, YouTube n'ahandi hose ducisha inkuru kazi mu kiganiro exclusive interview aho dufise umushitsi adasanzwe n'umwanditsi w'igitabo Recueil de nouvelles trilingues dusome wasu wundi ni Alain Pascal Niyonzima. Ego nitwa Alain Pascal Niyonzima nkaba ndamukije n'abakunzi b'ikinyamakuru Sanamu Media. Ego Alain Pascal ninde imbere kuba umwanditsi? Ego Alain Pascal Niyonzima novuga yuko ari umujene akiri muto nahejeje muri kaminuza y'u Burundi mu mwaka w'2020 mu gisata cy'icongereza ico bita IPA anglais. Ego nkaba nabanje ndigisha imisi mikeya ibubanza ku ishuri gitwa EAFIS. Ego hama ubu nkaba nsanzwe nkorera mu kigo cy'igihugu kijejwe gukingira impunzi mu makambi yo mu buseruko bw'u Burundi. Murakoze. Ego kuba umwanditsi byatanguye gute? Nkiri umwana mutoya nta kintu na kimwe cyanyereka yuko nshobora kuba umwanditsi mugabo kubera ku ishuri haraza amahiganwa yo gushikiriza ivyumviro biciye mu nyandiko ivyo bita concours de dissertation. Ico gihe niga mu mwaka w'9 w'10 niho natangiye kwandika muri ayo mahiganwa. Hamaze kwandika umuyobozi yatwara ishuri ryacu mbere ndaramushimye naho atakiri ku isi yitwa Rudahigwa Oscar bamutazira membre. Uwo muyobozi niwe yatangiye kubona ingabirano yanje yo kwandika acaguma ntera intege mu bintu cyane kwandika gushikiriza ivyumviro biciye mu nyandiko ivyo bita concours de dissertation. Ico gihe rero ncangira amahirwe yo kuba mu gwaruka 10 gwashoboye kuronka agashimwe mu gihugu cyose cy'u Burundi mu higanwa ryahuza ugwaruka ruri muri Afrika y'ubuseruko ivyo bita concours de dissertation de l'EAC. Ico gihe hari mu 2011. Ico gihe rero niho novuga yuko naciye ntangira gukunda cyane ibintu no kwandika kuko ico gihe mu bushimwe baduhereje amadolari. Umva rero umwana ufite imyaka 19 ico gihe nari ufite imyaka 19 agukora ku idolari nyagihe cyari ikintu kidasanzwe cyane cyambura tirebwa ubundi rero ibintu byo kwandika birafise akamaro. Novuga ko aho ariho natangiye gukunda ibintu cyane no kwandika kuko ncandika abanyeshuri benshi baranci intege tiwe wiga kuri secondaire bubanza tinone umunyeshuri yiga kuri Saint Esprit umunyeshuri yiga kuri École Indépendante umunyeshuri yiga kuri seminare kanaka wewe uriko urandika wiga kuri secondaire bubanza uriteze kuzoronka agashimwe. Je muri jewe nandika kubera ndabikunze sinanzi yuko nzoronka agashimwe mbwa maze kwandika nkabona ndaronse agashimwe nkabona ndacakiye idolari mu ntoki naciye mvuga ati bwa wundi rero ibintu byo kwandika birafise akamaro. Novuga ati rero inyota yo kwandika yavuye ngaho ngeze muri kaminuza. Ego niga mu gisata cy'icongereza canandika igisomwa cyitwa la soirée dansante. Abamaze gusoma igitabo bita Pluralité Humuri 3e édition ico gisomwa barakizi cyitwa la soirée dansante. Ndacanditse muri Pluralité Humuri camba muri 15 bashoboye gutogwa ibisomwa byabo barabishima bamaze kubishima turonka ubushimwe. Imbere yaho gato haca haza umwanditsi mpuzamakungu witwa Max Lobe. Ego nambere aherutse gusohora igitabo bitwa La Danse des Pères. Uwo mwanditsi Max Lobe yaravuye mu gihugu cy'u Swiss mu 2018 akaba yaraje rero kuduhereza inyigisho mu bintu bijanye n'amayago mandikano mu 2018. Ico gihe yarazanywe n'igihugu cy'u France ubuserukizi bw'igihugu cy'u France mu Burundi bifadikanyije na kaminuza y'u Burundi. Ico gihe rero twamaze imisi 4 turiko turiga ubuhinga bujanye n'amayago mandikano. Araduhereza ibikoresho by'ibanze ico bita les outils de base à la création littéraire. Novuga aho rero niho naciye ntangwa rero kwinjira mu mwuga. Ego nibaza ko n'ubuhinga yampaye ico gihe nibwo nakoresheje no kwandika kino gitabo cyaraye gisohotse bitwa Recueil de nouvelles trilingues. Naho rero mu bajambo make ibintu byo kwandika nabitanguriye. Murakoze. Ego mu kibano aho herereye canke aho waciye ubona ivyo gusoma no kwandika igitabo byifashe gute? Mu bisanzwe nkivuga ivyo kwandika ikibano ntikiratahura cyane umwanditsi w'amayago mandikano. Je ndibuka mbwiye abantu yuko ngiye gusohora igitabo benshi ntibantahura bambaza ibibazo bikurikira ati none wewe ko uvuga ngo ugiye kwandika igitabo igihe wamara kaminuza nta gitabo wanditse. Nkababwira ati je ngiye kwandika igitabo ngiye gusohoza igitabo c'amayago mandikano. Benshi ntibantahura hari n'abaca banyishura ngo none ngo ivyo ngo birafatiswa bisigura yuko ikibano ntikiramenya akamaro k'umwanditsi w'amayago mandikano. Bisigura yuko nta numwe ashobora kugushigikira. Ndibuka narikojeje ku bantu batandukanye ngo bafate mu mugongo
nta numwe yabikora kuko ubwa mbere na mbere ntibamenya icari cyo amayago mandikano, ntibamenya akamaro kavyo. Ubwa mbere na mbere ikibano ntikidutahura ubwa mbere na mbere. Nico bituma rero uri umwanditsi akiri muto canke umwanditsi wari wese utegerezwa kwibako, nta muntu ushobora kuronka agufata mu mugongo, yaba abanyamitahe ugize ubabwire ati je ndashaka gusoroza igitabu, bakubwira ati ivyo nta mwimbo bizana, nta numwe ashobora kugufata mu mugongo. Ni naho rero nishuye umunyamakuru ariko arambaza nk'ico kibazo umbajije ti kuba umwanditsi mu Burundi ubibona gute. Namwishuye nkoresheje imvugo ikaze, aho namwishuye mvuga ko kuba umwanditsi mu Burundi birashoboka, ariko umuntu ategerezwa kubigwanira. Ufise iyo ngabire ategerezwa kwigwanira, akajya ikiremve acira sheko, akijya akimara agasigara ameze nk'akagashitsi ko mu muyonga kuma kakongera kakisenya. Ego ibyo bisigwa yuko uwemeye kumwandisi umenya yuko ari wo uzokwigwanako, ntibazo gutahura mugabo ivyo ntibiguca intege, utegerezwa kugwanira ingabire yawe muri rusange. Ego muratubwiye ingorane kenshi muhora nazo mu kibano, mugerageje kuramubona zoba ziva kuki ahanini? Zoba ziva yuko ibintu bijanye no gusoma no kwandika ntibiri mu mico y'abarundi. Ubwa mbere na mbere baravuga amayagwa, babuza amayagwa wamengo ni ibintu bidafise akamaro, wamengo ni ibintu bakora inyuma yuko ibindi bikorwa vyaheze, baje gufungura bakaja impande y'umuriro bakabikora nko kwinezereza nko gutunganya. Mugabo rero twa tuvuze amayagwa mandikano ni ibintu bigize ubuzima bw'abantu. Tubwira akamaro nyamukuru k'igitabo mu Burundi cyo mu kibano cyane cyane. Mu bisanzwe igitabo novuga yuko ni nk'agafuni kabagara ubwenge, kuko udasoma igitabo hariho ibintu udashobora kumenya. Ego urashobora kuvuga ngo jengo narize ngo naciye mu ishuri, mugabo ubumenyi ukura mu ishuri ni bukeya. Umuntu yotegerejwe kubandanya asoma ibitabo naho yoba yarahejeje amashuri, kuko ibyo mwigisha atashoboye kukubwira mu ishuri urashobora kubironka, urashobora kubimenya biciye mu bitabo. Nico bituma rero gusoma ibitabo byotegerejwe kuja mu mico n'imigenzo y'umuntu, kakujya umuntu afungura ku munsi umuntu yotegerejwe gusoma igitabo ku munsi, kuko hari umwanditsi ayivuze mugabo yavuze mu Gifaransa umuntu adasoma aronda nkakujya ku muntu afungura. Cyo gituma rero gusoma no kwandika ni nk'agafuni kabagara ubwenge, gusoma naho ni nk'ingaburo y'ubwonko. Nuhamagara rero ugwarukana cyane cyane ko gukunda gusoma, kuko ubu urashobora kubona umuntu arashobora kwiga amashuri akamara kaminuza atigeze asoma igitabo, agasoma igitabo bijya bitabo byo mu ishuri gusa usanga basangiye ari batatu, mugabo ntagende mu isomero ry'ibitabo bijya bita biblioteke atore igitabo aja gusomera muhira, ukazosanga uwo muntu naho yahejeje ishuri hariho amajambo amwe adashobora kumenya, kuko inyandiko ziba ziri mu bitabo abari inyandiko zimbitse ico bita langage système. Umva rero udasoma ibitabo hariho amajambo amajambo yimbitse udashobora kumenya. Ni naho rero umuntu ariko arafata icegeranyo c'inama canke ariko arandika ibintu bimwe acagira ingorane kubera iki atigeze asoma ibitabo. Usoma rero ibitabo nta ngorane uzokwigera ugira yo kwandika, nta ngorane uzokwigera ugira yo gushikiriza ivyumviro, uzosanga uri umuntu ufise ubwenge novuga bukarishe. Yego mu masomero hoho ubona ama biblioteke gihari kugira abanyeshuri biteho gusoma cyane? Jeho aho ndabisha amazi kuko nakubwiye ko nsanzwe ndi umwigisha, nize bijanye no kwigisha ururimi rw'icongereza mu mashuri yisumbuye. Ubwa mbere na mbere novuga yuko inyigisho zatuma zahimiriza abanyeshuri gusoma bijanye n'amayagwa. Uriko uraraba neza uko twavyiga kera ubu siko bakivyiga. Novuga yuko muri rusangi ubu ibintu byo kwiga indimi novuga yuko babihaye ikibanza gitoya, ugaca usanga rero na wa mwanya abanyeshuri bahora bahimirizwa gusoma ibitabo ntukiboneka. Kera ndibuka tushika mu mashuri yisumbuye umunyeshuri wari wese yategerezwa kuja imbere y'abantu akavuga ati jewe nasomye igitabo iki niki, haba hari umwanya ujanye n'ikigwa cyo gusoma ibitabo. Mugabo ubu ndiko ndabirabisha amaso yakure ndabona yuko uwo muco wo gusoma ibitabo mu mashuri yisumbuye waragabanutse, kandi ubu abanyeshuri canke ugwaruka novuga yuko rusamazwa na byinshi za WhatsApp za Facebook zande kumubwira yuko ashobora kumara amasaha 8
mu gitondo agafata amasahane ku mugoroba agafata amasahane ariko arasoma igitabo azi yuko hariko haraba match ya Real Madrid na Barcelona na canke hariko haraba filmi imeze ukuca kuriya nibaza ko abakiri bato bubu usanga benshi bagora mugano bahamagarira yuko nimba bashaka gutera imbere nimba bashaka gushika ku ndoto zabo nibakunde gusoma igitabo kuko nta muntu n'umwe ashobora gutera imbere atasomye igitabo kuko igitabo kiri mu bituma umuntu aba incabwenge. Ego amazu y'indamura bitabo yoyo byo bita les editions ubona byifashe gute iterambere y'igitabo mu Burundi? Nkungaha mu Burundi niciye kuri ico kibazo indamura bitabo ntiziraba nyinshi novuga nk'ijya ndamura bitabo edition gusoma yasohoye kino gitabo ciwanje novuga yuko iri mu ndamuro bitabo ziriko zirafasha ugwaruka canke abarundi muri rusangi gutuma bashira ahagaragara inyandiko zabo kuko indamura bitabo nyinshi kenshi wasanga ziri mu mahanga mbwa twizeye yuko ko imwe itangiye iza kandi ikaza iriko irafasha ugwaruka n'abantu bakuze nibaza ko n'izindi zizoboneraho kuvuka mbere niyo isanzwe ihari leta ishobore kuyihereza uburyo kugire ugwaruka rushobore kuronka canke abarundi bose muri rusangi bashobore kuronka ingene bashira ku mugaragaro canke basohora ibitabo bibatwaye uburyo bukeya kuko nk'ugwaruka usanga ata muntu araronka umwanya muremure wo gukora akazi kugire uronke uburyo bukwiriye bwo gusohora igitabo biragoye mugabo mu gihe rero nk'indamura bitabo gusoma nka leta ifashe mu mugongo ikaba ifise uburyo irashobora no gufasha n'ugwaruka rudafise uburyo bagashobora gushira ku mugaragaro ibitabo byabo novuga cyane cyane yuko indamura bitabo ziriho n'ihari ariyo edition gusoma kenshi usanga ifise uburyo ugaca usanga rero intumbero yari ifise yo gusohora ibitabo byinshi bica biza biragorana mugano novuga yuko uko iri kurakora ku murindi ushimishije nibaza ko mu myaka izokurikira ibintu bizogenda neza nkuko yatangiye kubikora. Ego igitabo recueil de nouvelles trilingues dusome cyese mu ntumbero yiye musanzwe igitabo recueil de nouvelles trilingues tuvuze trilingue tuba tuvuze indimi zitatu mvuze recueil de nouvelles trilingues dusome mbavuze igitabo cegeranirijwemwo ibisomwa vy'amayago mandikano ari mu ndimi biri mu ndimi zitatu no kuvuga icongereza igifaransa n'ikirundi mu bisanzwe rero ico gitabo nagisohoye ubwambe na mbere kugira nkundishe abarundi gusoma cyane gusoma ibintu by'iwabo kuko bijya bisomwa byanje biri mu gitabo c'amayagwa recueil de nouvelles trilingues bivuga ibintu biba mu kibano nk'akarorero igisomwa citwa mes aventures d'America le Batasser mu kirundi ndacenda candika kundi gusha ndacita amakuba yo mu Batasser mvuze mu Batasser baca bumva ijambo bata nuvuga ni gisoma nandika mfatiye ku bintu byo ngaho mu gisagara ca Bujumbura nkatembereza abantu ku bitura by'amabisi nkatembereza abantu kuri bata nkatembereza abantu mu makartie iyo baba kugira nerekane ingene ubuzima mu gisagara ca Bujumbura buba bumeze ubwa mbere na mbere kugira umunyagisagara abone ingene canke umuntu ataba mu gisagara abone ingene ubuzima bwo mu gisagara bumeze muri make nandika mfatiye ku bintu biba mu kibano nkavyandika mu ndimi mvamahanga kugira abanyamahanga bumva ico congereza canke ico gifaransa bashobore kubitahura mbere n'abarundi muri rusangi batumva izo ndimi mvamahanga bashobore kubitahura sinkoresha traduction je nkoresha ubuhinga bitwa adaptation ndafata ivyiyumviro biri mu ndimi mvamahanga nkabigarukana nkabishira mu rurimi rw'ikirundi nkoresheje amasanamu umurundi ashobora gutahura nk'akarorero naravuze umwana afise mu gifaransa navuze ventre ballonné mugabo ndagishize mu kirundi nace mvuga inda nk'igikunga umurundi azi igikunga icarico mvuze ventre ballonné mu Faransa aragitahura mvuze inda nk'igikunga umurundi aragitahura nkoresheje amasanamu aba amenyerewe mu bisanzwe sinakoresheje traduction nakoresheje adaptation ivyo bita adaptation assimilation omission umva nubuhinga butandukanye umuntu ashobora gukura ivyumviro mu rurimi rumwe abizana mu rundi kandi bikagumana akanovera mu bisanzwe rero cya gitabo recueil de nouvelles trilingues nagisohoye mu ndimi zitatu ubwa mbere na mbere ndacandika mu byo abantu babayemwo cyane bibera ngaha mu Burundi kugira nkundishe abarundi ubwa mbere na mbere gusoma
ibintu byabo gusoma ibintu babayemo kuko abarundi rimwe rimwe barabagiriza ngo ntibasoma rimwe rimwe hari genda batahura kubera iki uravye ibitabo byinshi dufise nka mu Burundi n'ibitabo biba byanditswe n'abanditsi mva mahanga abanditsi bakera bamwe batakibaho ndibuka muri literature africaine twariga abanditsi bitwa Bangugi wa Tionko ba Jean Baptiste Tati Rutare ba Vumbi Yokamudimbe urumva muri ayo mazina yose nta zina gitwa niyo nzima ririmo umva rero kubona rero nk'igitabo citwa cyanditswe n'umwanditsi yitwa niyo nzima Alain Pascal w'umurundi akandika ibintu byo mu Burundi nibaza ko ico gitabo nta murundi numwe ico gitabo atokwifuza kugisoma kubera icyo bwa mbere na mbere kivuga ivyo abayemo nashatse rero bwa mbere na mbere gukundisha abarundi gusoma ivyo babayemo muri rusangi ego fatiye ku bintu biba mu kibano canke bishobora kuba ivyo nkabikora nkoresheje iremare ridasanzwe nkabikora atawo ndengeye akarimbi canke nkoreye inteba ishushe navuze igisomwa ca mbere citwa Mes Aventures d'America le Batasser naciye ndagihinyanyura ndacandika ukundi gusha ndacayita amakuba y'umubataseri Americale hariho n'ikindi gisomwa citwa The Sunshine in the Jail naciye nongera ndagihinyanyura ndacandika mu rurimi rw'ikirundi gishitse mu rurimi rw'ikirundi naciye ndacita umwere yerera hose ni gisomwa novuga kirimo ubuhinga novuga ubutumwa bukomeye cyane kuko ni gisomwa gihanura abantu kubana mu mahoro ico bita vivre ensemble kubana hamwe mu butandukanye bwabo abavukana gusangira ivy'umuryango gusangira ivy'igihugu ku bantu bari mu gihugu kimwe cyaco cyose ico gisomwa rero nemeye kucandika mu kirundi ndagikuye mu congereza kugira n'abarundi bashobore gutahura novuga ubutumwa nashatse gutanga muri ico gisomwa cyari cyanditse mu congereza ngo ati abarundi si benshi batahura icongereza reka rero nigore wa murundi adatahura icongereza ico gisomwa cinongera ndacandike ukundi gusha nkoresheje bwa buhinga nababwira kica kirahinduka citwa umwere yerera hose mu congereza nari nacise The Sunshine in the Jail ikindi gisomwa kigira gatatu citwa Ingodo ya Shebuja Ingodo ya Shebuja ni gisomwa canditse mu kirundi honyene ego sinacanditse mu gifaransa sinacanditse no mu congereza canditswe mu kirundi honyene novuga ni gisomwa kivuga ku bintu biba mu kibano tuvuze shebuja tuca twumva ko hariho n'umukozi novuga ni gisomwa kiryoshe cyane canditswe mu ndimi canditswe novuga ku buhinga butwenza ico bita sur un ton humoristique aho nerekana ingene umukozi wo mu nzu ashobora guhohoterwa n'umukoresha bose no kivuga ko byinshi abazosoma kino gitabo bazoronka akaryo ko kwisomera ico gisomwa ego nagikoze mu ntumbero yo kwerekana yuko umukozi wari we wese yaba umukozi wo mu nzu yaba umukozi wari we wese umukoresha ategereza kumwubaha ego bazogisomera muri ico gisomwa ikindi gisomwa kigira kane ni gisomwa c'umunyembo mu Buyogoma aho nerekana urugendo nkoresha nciye mu jisho ry'uwitwa Bahati yavuye imbo mu kiya cimbo agenda gukora akazi mu ntara kama ya Buyogoma ni mu buseruko bw'u Burundi mu ntara za Ruyigi na Cankuzo mu rugendo rero yafashe rero rwamuvana mu kiya cimbo no kuvuga mu ntara za Cibitoki Bubanza no ca Bujumbura Rumonge uwo Bahati je nta nuwonzi mva n'umuntu niyumviriye uko c'est un personnage imaginaire mu rugendo rero yafashe rero yagiye aratangarira ubwiza bw'igihugu cy'u Burundi arabona umusozi bita umusozi Birime abantu bakurikirana radio barabizi ko ku musozi Birime ariho hateretse ivyuma bikwiragiza amajwi mu seruko bw'u Burundi arabona imisozi bita Mpungwe arabona ishamba cimeza rya Ruvubu mbere arabona n'ahantu hatandukanye ivyo bica bimushiramo agatima ko gukunda hagati mu gihugu kuko abantu benshi bibaza ko mengo hagati mu gihugu nuvuga à l'intérieur du pays mengo nahantu mwishamba mengo nahantu habi mugabo wewe amaze gushikayo yarabonye imisozi arabona indimo ivyo rero bica bituma bimushamwe agatima kuvuga ati bwawe ndi no hagati mu gihugu harameze neza ico gisomwa rero nacanditse kugira nerekane ubwiza bw'igihugu nerekane yuko no hagati mu gihugu umuntu ashobora kwaronka ibyiza bitandukanye nuko muri rusangi nico gituma rero ngaha nacenerekana ino sanamu murabona ugwaruka rwinshi ruhurumbira igisagara rugafata n'inzira zigoye canke rugashira akaga mu nzira rukemera rukipakiza gushika Bujumbura rukaza rufasha uku dunyuri bon wewe nimba ubona ko ari dunyuri je si dunyuri birafite ico bisigura
uwari wese ashobora kubihereza insiguro mugabo je nk'umwanditsi ndabihereza insiguro yuko bemera gushira ubuzima bwabo mu kaga bagiye mu bisagara nta ubizi ko mu bisagara ubuzima bwabo bworoshe navuze amakuba yo mu bataseri bibaza yuko mu gisagara bagiye kuronka ubuzima nashatse kwerekana yuko no hagati mu gihugu ubuzima burashoboka si ngombwa ngo umuntu ngo ashire ubuzima bwiwe mu kaga ngo aje kurondera ubuzima mu gisagara kuko no mu bataseri arashobora kugira amakuba canke uwari wese arashobora kugira amakuba mu gisagara bisigura yuko ubwiza bw'u Burundi si mu gisagara gusa si Bujumbura gusa no hagati mu gihugu ubwiza bw'u Burundi buriyo ni kiro nashatse kwerekana mu gisomwa umunyembo mu Buyogoma nubwo rero ibi bisomwa uko ari bine birafitaniye isano ntitwapfuye kubishira mu kino gitabo uko nyene twavyitondeye biruzuzanya gute igisomwa amakuba yo mu bataseri cuzuzanya n'igisomwa umunyembo mu Buyogoma igisomwa amakuba yo mu bataseri cerekana ingene ubuzima bugoye mu gisagara hama igisomwa umunyembo mu Buyogoma cerekana ingene ruguru mu mitumba ubuzima bumeze bushobora kuba bumeze neza ashobora kuba ari ahantu hameze neza umuntu agumyeyo ashobora no kwaronkera ibyiza ivyo bisomwa bibiri biruzuzanya hama igisomwa ingodo ya shebuja cuzuzanya n'igisomwa umwere yerera hose kuko igisomwa umwere yerera hose cerekana novuga uruhara rwo kugira ubuntu ivyo bita les valeurs d'ubuntu ni igisomwa gihamagarira abantu kugira ubuntu tukaca tubona no mu gisomwa ingodo ya shebuja ingene umukoresha ashobora guta ubuntu mu gufata nawe umukozi kimwe gihamagarira abantu kugira ubuntu ikindi naco kikaca cerekana ingene umuntu ashobora guta ubuntu hama gafata umuntu nabi mugabo byose ntaho bishikana umuntu ego nibisomwa rero novuga byinjiranamwo canke byuzuzanya abazoronka akaryo ko gusoma kino gitabu bazovyisomera ahanciye ku mayange kuko mu bisanzwe umwanditsi w'amayagwa mandikano ntashobora kuja imbere ya kamera canke imbere y'abamenyesha makuru avuge ngo je ngo nashatse kwandika iki niki kuko ariko arandika ni vya bindi navuga ariko ndiko ndandika simba ndiko ndatorera umuti w'ibibazo nandika kugira mbaze ibibazo nyavyo iyo rero nanditse ibintu mba ndavyanditse kugira abantu bavyumvireko hama bibaze vya bibazo nyavyo nivuga ati kubera iki bimeze uku byo byagenze gute kugira bimere uku mbe niko vyategeza kugenda nibaza yuko rero uzosoma kino gitabo canje ivyo bibazo nyavyo azovyibaza kuko je nandika kugira ndondore ubuzima uko buri j'écris pour décrire la vie telle qu'elle est kugira umuntu yibaze ati kubera iki ibintu byo mu buzima bimeze uko nimba nerekanye ino sanamu nerekana abantu bava ruguru bamanuka mu gisagara ca Bujumbura kubera iki bimeze uko kubera iki umwanditsi yashatse ku yabishimiye yuko bija ku gitabo ciwe naho rero ntuminiye abantu kugira akanyota ko gusoma kino gitabo kandi bagisome bitonze kuko ijambo iryo ryo ryose barifise insigura kandi bagerageze no kwibaza ibibazo nyavyo nabivuze ati kubera iki bimeze uku byo byagenze gute kugira bimere uku mbe nuko vyategezwa kugenda mbe hakwiye gukorwa iki kugira ibintu bireke kumera uko bimeze mu gihe hari ibintu biba birimo ingorane nuko rero muri rusangi kino gitabo ni gitabo bashobora kuronka ariho hose kuri maison d'édition usoma ego abashaka kino gitabo bazokironka kiri ku mafaranga makeya ni 50 gusa by'amarundi canke udashoboye gushika kuri edition gusoma arashobora kurondera umwanditsi ku nimero zoroshe cyane ku 65 65 aho mwandikiye umwanditsi kuri WhatsApp cyangwa mukamutelefona murashobora kuvugana ingene kino gitabu mushobora kukironka ego abari ngahe Bujumbura bashaka kukironka kuri edition gusoma murakoze muri iryo mbona kazoza y'igihugu 2040 2060 mubona abanditsi mubise uruhara uruhe kugira twishikemwe neza vuba bwango ico kibazo kugira ndakikwishure no canja muri kahise nta gihugu na kimwe gishobora gutera imbere kidafise abanditsi ndashobora kuguhereza abanditsi akantu k'abanditsi bakoze ibintu bihambaye kugira ibihugu byabo bitera imbere hariho nk'igitabo citwa nagiriwe amahirwe yo kwiga literature anglaise amayagwa y'abanyamerika iki gitabo citwa The Way to Wealth inzira igana mu iterambere
cyanditswe n'umuperezida wa mbere wa Amerika yitwa Benjamin Franklin. Ico gitabo novuga ko ari gitabo cuguruye amaso abanyamerika, ni naho havuye ijya mbono ya kazoza y'abanyamerika bita American Dream, bivuye yuko uwo mwanditsi yanditse igitabo yerekana ingene abanyamerika bashobora gutera imbere. Bisaba yuko nta gihugu na kimwe gishobora gutera imbere kidafise abanditsi. Bariko barakunda kuvuga ibintu by'imbono kazoza 2040 2060, kuko umwanditsi mu kibano afise uruhara runini, kuko ahamagarira abantu ubwa mbere na mbere kwimenya ico bita la connaissance de soi, kuko iyo umaze kwimenya uramenya ingorane ufise, amadefi, ukamenya amafaiblesse yawe, amagara make, ukabona ingufu zawe aho ziri mu gihe uri umuntu wimenye. Ivyo rero umaze kwimenya kugira witeze imbere rero biroroha. Umwanditsi rero iyo ariko arandika nico gituma akoresha abantu bita aba personage, akerekana ivyo bakora, ivyo bavuga. Umuntu wese ariko arasoma igitabo akagerageza kwirabamwo muri uwo personage umwanditsi yanditse, akimenya. Umaze rero kwimenya kwiteza imbere birashoboka. Kandi rero umwanditsi w'amayago mandikano n'ikindi kintu arafasha abantu kutarabira ibintu mu kivunga, ico bita le sens critique. Mu gihe igihugu kirimo abantu bajana nyamahururu, uko biri kose ico gihugu kiragwa gutera imbere iyo abantu baticara ngo bashishoze barabe ikibereye, babati none kino kirabereye mu kwibaza bya bibazo nyabyo. Kwiteza imbere biragoye. Ndibuka tukiri mu ishuri, tukiri ku ishuri, umwigisha yaraza akakubaza ngo jewe ngo kubera iki wirutse, ngo je ngo mbonye ngo abandi ngo birutse ngo nanje ngo ncandiruka. Umwigisha akacatubatse none we ubonye abandi birutse nawe uca wiruka. Bisigura yuko mu buzima umuntu wese ategerezwa gushishoza. Umwanditsi rero ariko arandika arahamagarira abantu gushishoza ntibajanye nyabahururu. Mu gihe rero tutazoba turiko turajana nyabahururu, tugafata umwanya wo kuyumvira kuvyo turiko turakora, bizotuma no gushika kuri yambono kazoza bizokunda kandi bizokoroha. Ivyo navyo abanditsi barafise uruhara runini mu byo bandika, nibwo butumwa baba bashaka gutanga, kuko umwanditsi ariko arandika intumbero yiwe ya mbere ni ugushira imbere ineza. Mu gifaransa bavuga ati l'écrivain poursuit un but moral. Bisigura yuko umwanditsi ariko arandika ntaba ariko arimara umwuga, abafise ubutumwa, abafise inyigisho ashaka gutanga, kandi izo nyigisho nazo nukwere guhanura abantu kubana neza mu kugira umuvukano. Ni naho rero umwanditsi umuntu ariko arasoma ibintu abisomye biramwigisha, akamera no kwikosora ahantu atitwara neza. Bisigura yuko rero umwanditsi afise uruhara ntasubirizwa mu guteza imbere ikibano mu iterambere ry'igihugu. Nsaba na leta yuko muri yambono kazoza 2040 2060 yuko yoshigikira cyane abanditsi, kuko murumva neza yuko bafise uruhara ntasubirizwa mu iterambere ry'igihugu. Ego ubutumwa woha bariko baradukurikirana cyane cyane ugwaruka mu numero ko bakundisha gusoma mbere no kubankuraja kwandika. Reka mpere ku bavyeyi. Mu bisanzwe abavyeyi bafise uruhara ntasubirizwa. Sinohera kugwaruka kuko hajya ibintu byo gusoma n'umuco. Ubwa mbere na mbere umwana ntashobora gusoma atigeze abona ahandi hantu babikora. Ubwa mbere na mbere abavyeyi nibafate umuco ubwa mbere na mbere wo gusoma, kuko umuvyeyi ariko arasoma igitabo agafata wo gusoma igitabo bizotuma n'umwana wiwe agira akanyota ko gusoma igitabo, kuko azoba bibona, kuko umwana arimita akora ivyo abona abandi bakozi. Nimba abona se we akoresha telefone umwanya wose, umwana wiwe akoresha, uwo mwana azokoresha telefone. Mugabo abonye ise wiwe asoma ibitabo, uwo mwana azosoma ibitabo. Bisigura yuko abavyeyi bafise uruhara rudasanzwe. Naho woba uri umuvyeyi ibyo gusoma wumva atamwanya ubironkera, gurira umwana ibitabo. Kino gitabo kirazimbutse 50 ntari na amuseri zingahe zirimo. Mugabo asanga umuvyeyi afashe amwe amuseri ndwi amuseri zingahe, mugabo kugurira igitabo umwana c'amahera c'amafaranga 50 ntabikoze. Mugabo hajya uri umuvyeyi ukemera ukagurira umwana igitabo, ukavuga ati mwana wanje ndakuguriye kino gitabo gisome, uno munsi wari kurya inyama, mugabo ndashimye kukugurira kino gitabo kugire uca ubwenge. Nta nkeka uwo mwana azokunda gusoma igitabo. Kubera iki? Novuga umuvyeyi yayimukundishije. Abavyeyi rero bafise uruhara ntangere wo gukundisha abana babo mu gusoma ibitabo, kandi n'ugwaruka nagone rukwiye guhurumbira gusoma ibitabo. Ego naho umuvyeyi wawe atobigukundisha, wewe wamaze kuba uri mu ishuri ukamara kuba uriko uriga, menya yuko gusoma ibitabo
ari ntasubirizwa mu iterambere ry'ubwenge ibyo bita development personnel. Ivyo rero no hanura ko ugwaruka utangura gusoma botangira gusoma bakiri bato, kuko ntushobora kuzosoma igitabo uri muri kaminuza utatanguye gusoma igitabo ukiri mutoya. Biragoye umva uba uramaze kononekara. No hanura rero ugwaruka yuko gotangira gusoma ibitabo bakiri batoya, bagahera ku bitabo byoroshe, uko baza baraduga mu mashuri bakaza baraba ibitabo bihuye n'ubwenge cyangwa n'ubumenyi bagezemo. Hama bimaze kugenda uko uzosanga gusoma ibitabo byabanje mu bukiye. Murakoze. Alain Pascal, tubashimire cyane kuri kano kanyamuduhaye. Yego ndabashimiye cyane kubona mwadutumiye. Mbere nshimire n'abakunzi b'ikinyamakuru Isanamu Media bazodukurikirana. Murakoze cyane.